Mwaramutse neza abakunzi ba Taxi Shop Minisi TV nkuko mubibona turi kumwe n'ababigeme beza ku mazina yanje je nitanguriye ko ni Parfait ndutira byose mwama mutubona muri studio ubu twagiye hanze ndibaze ko mutubona dusa neza cyane turi kumwe na Nana turi kumwe na Oxela tugomba dufata urugendo tugiye mu ruziba tugiye kurabana nkuko mubibona Taxi Shop Minisi TV ni timu y'urukundo irafasha ifuvye n'abafakazi banawunikora rero mushikare mudukurikirana urugendo rwacu twarutanguye murakoze cyane. Taxi Shop Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfuvyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. nuko rero nkuko mubibona turi kumwe na wa muvyeyi wacu twari tugiye gusura murabona ko twamushikiriye twabibabwiye neza mu rugendo ko tuko tuja kumuraba ndibaze ko mwamubonye hamana mama mwiza asa neza reka ndamusabe aramutse abakunzi bacu ba Taxi Shop Minisi turaguhaye kazi turamutse. Ndabahaye mwiriwe ndishimye kubabona abashitsi nababonye bashitse arakoze cyane umuvyeyi wacu rero aha mubona tuguma tuje mu isoko gusuma tumusumire utwo kurya dustoke murabizi neza yuko mu gisagara hatoroshe bisaba ufise agastoke mu nzu bikagufasha mubande mudukurikirana rero urugendo rwacu ko ruko ruragenda murakoze cyane.
bakunzi ba Taxi Shop Minisi TV twababwiye yuko urugendo twarutanguye